Ku munsi ugira kabiri urumuri rw'amahoro rumurikira ibikorwa vy'iterambere mu ntara ya Gitega kuri uyu wa kane rwamurikiye ibikorwa vy'iterambere muri komine Buraza aho rugishika ku rubibe rwa komine Bukirasazi na komine Buraza rwakiriwe n'abene gihugu bari baje kugwakira aho indirimbo n'imvyino ari vyo vyaharangwa aho muri komine Buraza rwamurikiye ibikorwa vyo gusasa beto ibirasi vy'ishure shingiro rya Ecofo Buhinyuza ya mbere riri ku mutumba Mugano rwabandanirije kumurikira ibikorwa vy'iterambere muri komine Ryansoro aho abene gihugu bari kumwe n'abajejwe intwaro bagwakiriye ku rubibe rwa komine Buraza na komine Ryansoro aho mu Ryansoro rwamurikiye ibikorwa vyo kwagura ishure shingiro rya Ecofo Kibaya rwabandanirije kumurikira ibikorwa vy'iterambere muri komine Gishubi aho naho nyene abene gihugu bari baje kugwakira ku rubibe rwa komine Ryansoro aho rwamurikiye ibikorwa vyo kuvanga beto yo gusasa inyubakwa y'uburaro hotel mu rurimi rw'igifaransa ya komine Gishubi iri ku mugwa mukuru wa komine Gishubi urumuri rw'amahoro rwabandanirije ibikorwa muri komine Nyarusange aho abene gihugu n'indongozi z'iyo komine baje kurusanganira aho Nyarusange ihana urubibe na komine Gishubi urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa vy'iterambere vyo kubaka ikiraro gihuza komine Kayokwe y'intara ya Mwaro neza na neza ku rubibe rwa Nyakibari n'umutumbatye wa komine Gitega y'intara ya Gitega uramatari w'intara ya Gitega mu ijambo yashikirije yashimiye intwara rumuri n'abene gihugu kukuntu bariko baritanga mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu Epipode Baranyikwa arongo ishira hamwe ry'intwara rumuri mu mpanuro yatekereye abene gihugu yabasavye ko arahabo gufata ihangiro bakarigira iryabo ryuko igihugu c'u Burundi kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 yaba abana n'abakuze nahacu rero nk'abene gihugu bo gufata ihangiro tukayigira gwacu mwavyumvise uri kwishure ni kibondo ariko nawe bimuraba gute bimuraba ko ategerezwa kuronka indero nziza akaronka umwimbu mwiza mbere umwimbu tuvuga n'ubumenyi buzodushikana kuri iryo hangiro umenyi rero no kuburondera no gutegera neza inyigisho zamwigisha kuko muri ivyo bihe turiko turavuga abari abantu ubu bazoba ari abantu bakuze bakwije imyaka abanda babona bazoba bakwije imyaka nka 18 20 bageze rero aho ko igihugu kibikora ko mu kugwiza umwimbu niho gwiza umwimbu rero w'ivyo utize no kuvyiga neza mu gatora ibibazo aha bibondo nimwe mbwira kugira ngo ico gihe ari mwe muzoba muri ko marateza igihugu imbere tubibutse ko ugo rumuri rw'amahoro ruriko rumurikira ibikorwa vy'iterambere mu makomine yose agize igihugu ku civugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende turaba uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040